Ibipupe canke les mannequins mu rurimi rw'igifaransa turakunze kubibona mu masoko ndetse no mu maduka amwamwe bavyambitse ivyambarwa vy'ubwoko butandukanye kugira berekane uko impuzu ihagaze. Abadandaza bamwe bamwe twaganiriye batubwiye akamaro ivyo bipupe bibafitiye mu kugira urudandazo rwabo rugende neza. Ivyo bimaneke kwanza bidufasha vyinshi kuko iyo ugiye kurangura impuzu kuko umukiriya ntabwo amaze kuyibona mugabo wowe nyene wibonye uca uvuga ati impuzu ni nziza mugabo nawe nyene umukiriya abanza kuyibona kuri kirya kimaneke. Rero tugiye kurangura impuzu tukacambika ivyo bimaneke biguha ingene itaye ibimeze. Ufise ikimaneke c'umuntu yonze naho nyene tumaze kuyambika irya mpuzu ca kimaneke araraba ko iyi mpuzu ndayiguze na jewe izombera ukunye. Ku muntu avyibushe nawe nyene nuko nyene bidufasha vyinshi ikerekana uzenya grife y'impuzu ingene imeze nuko vyerekana forme y'umuntu. Harabaho ibipupe vy'abagore vy'abagabo n'ivy'abana birahari. Ni ukuvuga rero bidufasha kwerekana impuzu uko ihagaze nk'uko nka jewe ntashobora kwambara. Ukuvuga n'igipupe turacambika nka kurya umuntu aba yambaye. Ukuvuga akamaro kavyo cerekana iyo mpuzu uko ihagaze ku muntu. Bisigura ko n'umuntu ashobora kuyishima abonye ico gipupe cambaye iyo mpuzu. Ibipupe ico bidufasha kwerekana ivyo ashaka tuba dufise. Umuntu atarinze gukora akazi kenshi usambura ivyo ufise wongera ubisubize iyo biri. Kuvuga umuntu arenganye aca abona ibintu ufise amamodeli imaze kuyibona ku gipupe ni nk'uko uba yibonye umuntu ayambaye. Sico kimwe nuko umuntu aza kugusamburira hariya ayizingurura ayikorera. Hariho no kukubwira ati yikure uyambike ngaha ndabuko iza guhagarara. Ukarinda kuyikura hariya ukayambika kubera hariho modeli tuba dufise zitari hajya tujya kuyikuraho tukayambika akayibona. Umuntu niyaca yibona neza ati naje nayambariza kwicara mukira. Iyo ugifise impuzu ihagarara neza ikaboneka mugabo iyo uteretse kuri burya portemanteau burya busanzwe usanga itameze neza. No kuvuga ntubona forme yayo urashobora no kuyigaya kandi yari nziza muga ico gipupe kigaca kibonekesha neza. Ku muntu adafise irya ca kimaneke nyene abantu barabona impuzu mugabo ntabwo babona ingene imeze. Arabona irya mpuzu ndayibona mugabo ntabwo ndayibona neza itari ku kimaneke ntabwo ndayibona neza yuko yombera mugabo iri ku kimaneke nahone arabona imeze neza. Kubwo badandaza iyo ivyo bipupe bitambaye birashobora kugira ingaruka ku bantu kubera vyerekana ubwambure bw'abantu. Ubwa mbere kwanza ikimaneke c'umukobwa si vyiza kukireka uko nyene kuko naho nyene umukobwa arafise amabere nta kuntu kireka uko nyene ibihimba vy'irondoka vy'umugore canke vy'umukobwa si vyiza vraiment. Naho nyene benshi mbona abahungu bavyegereye ico kimaneke kitambaye impuzu hari izindi ngorane zibashikira. Naho nyene kimaneke c'umuhungu canke c'umugabo si vyiza yuko bisiga uko nyene mugabo biri mu masashe nabo nyene baba bariko bagira marketing yavyo. Ugishimye ufise ikibanza cawe ukagenda ukagura ico ushaka hama ugatwara. Iyo kitambaye kiboneka ko kumenga kirahenye ucumenga nyene n'umuntu. Kenshi na kenshi niyo ugifashe ukagicishagaho kitambaye urabona abantu ko baguma bakuraba n'abandi bakakubwira ati genda ucambike. Ingaruka bibaza yuko kirasamaza abantu kubera nk'uko kibona umengo n'umuntu nyene ari umuntu akibonye ariko araca yibaza ati urya muntu reka tugenda atambaye. Ivyo biruko mu gihe hariho amasoko yashizeho ibihano ku bantu bashira ku mugaragaro ivyo bipupe bitambaye.